Ndabaramukije bene data aho muri hose amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane n'umwe wese muri kumwe na Françoise Habonayo shimiye Imana data wa twese ampaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire namwe ku ijambo ry'Imana. Hari amajambo Imana data wa twese yashize ku mutima kandi n'amajambo y'imburi ya sabye mpwemu yera kugira ngo ashoboze dusenge. Mana muremye w'ijuru n'isi ndagushimiye ndagukengurukiye kuri uyu mwanya. Mana yo mwijuru ndasabye ngo ushoboze kugira ngo mvuge ntacishije iruhande kuco wambwiye. Uhoraho Mana mpwemu wawe yera andongore kandi mwene data ariko arankurikira ndakwinginze ngo afashwe n'aya majambo mu izina rya Yesu. Nkubise hasi imigambi yose ya wa mubi mu izina rya Yesu Kristo, aho yoca hose itsindwe. Urakoze Kristo kuza kumfasha, ni mu izina ryawe ryera Yesu nsenze, amen. Haleluya. Bene data narababwiye yuko ico umwami Imana azombwira arico nzoza ndababwira. Ntimuze munshavurire ngo naratevye, oya simba natevye, ahubwo iyo umwami ambariye nca ndabikora. Ariko kandi mumbabarire, biraboneka ko iyi message narayitebanye nukuri. Imana nimbabarire kandi namwe mumbabarire. Hanyuma message mfise ni message y'ishengero ry'Imana. Ishengero ry'Imana Imana yaranyeretse muri iyi minsi, haciye ngira ngo nk'amezi abiri sinaravye mu gitabo ngo ndabe ngo hari itariki zingahe. Yanyeretse mbona ishengero rimwe, ntabanje kuvuga izina. Iryo shengero mbona ninjiye muri iryo shengero, rero nsanga hari nko ku munsi, tuvuge hari nko ku munsi w'uruhimbi. Rero ninjiye muri iryo shengero hari ku munsi w'uruhimbi, mbona hariho abantu bari ku muryango, sinzi ko batangira binjira sinomenya, mugabo narinjiye. Ariko icyantangaje, ninjiye ikintu ca mbere nakoze, nambuye ikoti. Ndakura ikoti ndayimanika ahantu, hariho ahantu bamanika nko ku ruzitiro, ariko nyene kuri urwo ruzitiro nabona uri ndani mu rusengero wagumuhabona. Mbona rero nshizeho iyo koti nari nambaye ndayimanika. Mbona ishakoshi nari mfise ndayimanika. Mbona ibirato nari mfise ndavyambuye ndabishira hajya. Ibyo nari mfise byose mbona ndabikuyeho ndabishize nka hariya. Hanyuma nsigarana agakanzu, kari agakanzu gafise amaboko aciriye ngaha. Hanyuma kandi ntikari karekare, kari kagufi kagera hepfo y'amavi gusa. Hama rero mbona umuntu yarahagaze, mbona rero umuntu yarahagaze ku muryango w'urusengero andaba, nkaho ashatse kumbwira ati urabona ingene wambaye nabi. Hanyuma rero nanje nihuta kumubwira nti yamara ikoti yanje yiyi kanzu mbonana ngijya nayishize hajya, ibirato ngibijyaho nabishize. Nca ndicara, kandi nicara mu mwanya mu maji inyuma, hegeranye n'umuryango wo gusohoka. Rero nicaye aho hantu, haba umupasiteri umwe abarambonye aramenya, acaraza ankura aho nari nicaye, aranzana anshira kuri kuziya ntebe z'amaji imbere, anyicarika iruhande y'uwundi mupasiteri. Uwo mupasiteri ndamubona yari yambaye costume zirabura, nca nicara iruhande yiwe. Ariko mwumve ko atari mu kibanza c'abapasiteri, yari mu kibanza mu ntebe z'imbere gusa. Hanyuma rero uwo mupasiteri nca ndamwicara iruhande. Kandi nababwiye ko byaboneka ko ari mu gihe c'uruhimbi. Ndabona rero hahandi abapasiteri baba bari hariya imbere bariko barategura ivy'uruhimbi,
nza mbona n'abantu bameze nk'abana abana bo muri primaire, izi primaire usanga ari primaire z'aba prive, urabona ko iza leta usanga bambaye sinzi kuba ariko bakizambara hari iwacu kera bambara amakaki, ariko iz'aba prive nazo usanga bafise ama uniforme yabo. Rero nsanga abo bantu basa nkaho umenga ni abana bambaye uniforme za prive, uniforme za prive zo mu ishuri itari ya leta mvuge gutyo, twa dukanzu n'utukabutura twa bleu, hanyuma amashati n'amakabutura ya bleu, n'udukanzu nyene twa bleu ku bakobwa. Rero ndabitegereza abo bantu mbona bariya bana bari hariya gukora iki sinamenya, ariko kubera yuko nari nicaye nari ndindiriye kuraba uko bihava bigenda. Niho rero naza nshiduka nsanga ngo bahejeje gusangiza, njambaza wa mupasiteri twicaranye nca ndamubaza nti mbega nibiki, mbega ntibadusangiza? Aca ngo yo ngo rega ngo barahejeje. None ko batadushikiriye? Aca avuga ngo rega ngo basangiza abo bashaka. Nca ndavuga nti ntibasangiza abo bashaka? Yo ntibitandukanye n'iwacu. Ntiwacu nshatse kuvuga ino muri kino gihugu, ntiwacu ubushaka niwe asangira, ubishaka winjiye niwe agenda agasangira. Ariko ino naho kumbe mwebwe bariya nibo baselektiona nsangize ndeke nde. Ntiyo ntibiratandukanye cyane. Hanyuma uwo mupasiteri twicaranye ca ndamubaza none wewe kubera ko utagiye hariya mu bandi bapasiteri? Ngo rega je ndi mu gihano. Wagize nte? Ngo bambwiye ngo ndacegwa. Ibyo twavugaye n'uwo muntu bigarukiye ngaho. Hanyuma nca ndasohoka, mbona rero nsohotse icyantangaje mbona mfise ibintu byinshi cyane nk'umuntu yatamiye urushi rw'ibishanga bya bishanga ubona byirabura cyane, mbona nibyo byuzuye mu kanwa kanje. Nshitse hanze icyo nakoze natoye ya koti yanje, ntorana bya birato byanje, ntorana ya shakoshi yarimwe ama identite yanje, ntwara ibintu byanje ndabitora ca ndagenda. Ariko nyene kubera yuko ibyo bishanga ntashaka kubijana biri mu kanwa, ubwa mbere ho sinabimira, kandi kubicira byarashoboka mugabo nyaba nkeneye ahantu hari robine ca niyoza mu kanwa. Nca nshika rero ahantu hari robine ca ndacira, nciriye nca nongera ndiyoza mu kanwa n'ayo mazi. Bene data nshuti z'umusaraba, iyo yerekwa byarambabaje cyane. Ncamara iminsi ndagiyumvirako, ariko sinumva ko ari ibintu byo kuvuga. Icyo nihutiye gutelefona uwo mukozi w'Imana nabonye twari twicaranye, ndamubaza ingorane yoba afise mu ishengero iyo ariyo, ariko nsanga ntayo yabona, ntayari ihari. Ibyo mu nzozi murabizi, ashobora kuba ikweretse ibiri imbere canke icyo nakoze gusa numvise canke nabonye ko ari ibyo gusenga. Nababajwe cyane n'ibyo bintu mbonye, hanini nyoberwa n'isobanuro yabyo, ariko nza kusanga yuko muri iryo shengero hari ikibazo gikomeye cyane, kandi ico kibazo gikomeye cakoze no kuba pasiteri bari muri iryo shengero, rikora no ku bantu bari muri iryo shengero, baba arabashitsi binjiye, baba arabahaba. Kuko natangaye kubona uko kuntu winjiye aho hantu ivyo bintu byose ubanza kuvyambura ubatavyo ufise. Ibirato, murabizi ibirato ico bisobanura, ubutumwa bwiza bw'amahoro. Ibirato ubanza kuvyambura, usubira kuvyambara ugeze hanze. Manto yawe usubira kuyambara ugeze hanze.
bene data nshuti z'umusaraba, narababaye kandi abakozi b'Imana bo muri iryo shengero naryo bahindutse nk'abana batonya bo muri primaire kandi prive. Aho muca byumva yuko atari ishengero ry'umwami ahubwo ni ishengero ry'umuntu. Ryahindutse nk'ishengero ry'umuntu, ntabwo rikiri ishengero ry'umwami. Kandi iryo shengero ryahindutse gutyo rica rihindura n'abo bakozi. Abo bakozi ni nk'aho umenga ni abana b'uyo nyene iryo shengero. Bene data nshuti z'umusaraba, ibi bintu sinari kuza kubivuga, ariko n'umwami yambwiye kuza kubivuga. N'umwami yambwiye kuza kubivuga, nico gituma naracerewe. Narabye mwikaye, iyo nzozi nayibonye le 19 itariki 19 z'ukwezi kw'icumi muri uyu mwaka wa 2024. Murabona ubu turi muri Decembre. Haciye juste ngira ngo urabona itariki le 19 z'ukw'icumi haraciye à peu près nk'amezi abiri. Bene data, umve ndababwire, Imana yambwiye kandi yambwiye amajambo akomeye cyane. Uko iryo shengero rimeze ni mu maso y'Imana, ntabwo ari mu maso y'abantu. Mu maso y'abantu iryo shengero rimeze neza, mu maso y'abantu abaririmbyi bararimba neza, n'ubu nambe ndabaraba. Mu maso y'abantu abapasiteri baho bavuga ubutumwa neza. Yo, ariko nagiye gutangara. Bene data, ibi bintu sindabivuze kubatetereza, ariko ndabivuze nk'uko umwami Imana yabimbwiye, kugira ngo twoye kwibesha. Murabizi neza n'umunsi tuzoshika imbere y'Imana abantu bose bazotangara ngo mbega ngo sinavuga ubutumwa mu izina ryawe, ngo sinahanura mu izina ryawe, ngo sinakora ibikorwa ibi n'ibi mu izina ryawe. Ngo azobabwira ngo mvi ruhande mwa nkozi z'ibi bimwe, sinigeze ndabamenya. Birateye ubwoba, birateye ubwoba. Birateye ubwoba ingene abo bakozi b'Imana bandi bahindutse nk'abanyeshuri bo muri école privée, bakambara uniforme z'abana, bagacika tuvuge nk'umukozi w'abantu, kandi bari bahamagawe n'Imana. Murumva, bahamagawe n'Imana, ariko bakaza gusanga ko bahindutse abakozi b'uyo mukuru w'iryo shengero. Raba none bagire gute? Bareke bigende gute? Mbega bova mu maboko y'uwo muntu gute? Mbega bo kwikiza ngo iki? Sindabizi. Mbega abinjira aho hantu bo bazokwikiza gute? Ko baca bambugwa ivyo bari bafise byose bakavyambugwa mu buryo bw'imhemo, niko mvuga. Ahubwo bagasohoka buzuye ibishanga, aho abandi buzura basohoka buzuye mpemu yera, bagasohoka buzuye ijambo ryo guhumurizwa, bagasohoka buzuye ijambo rizobamariza n'ikindi gihe. Ariko ngo basohoka buzuye ibishanga mu kanwa. Ibishanga nturi bubimire, kandi ibyo bishanga nturi bubicire mu isengero. Basohoka buzuye ibyo bishanga, bazoza gusubira gutora agahembwe bashikira robine, bashitsi wabo bagasenga kumbure canke bakiyeza bagasaba Imana imbabazi, ariko bakiraho muri iyo ngoro nta kindi baba bariko barajya atari ibyo bintu. Bene data, ibyo bintu birateye ubwoba kandi nanje birangoye kubisobanura, ariko nuko umwami yabinyeretse. Tugende rero, ivyo yari ryo yerekwa ry'iryo shengero rimeze gutyo. Uno munsi izi tariki turiko turi tariki zitanu. Turi tariki zitanu. Uno munsi Imana data wa twese niho yamvyukije avuga ati nyamara raba bwa butumwa naguha waratevye kubutanga. Nerekwa mbona ibigori, ahantu hari ibigori vyumye cane, byatevye kwimbugwa. Umwami arambwira ati wowe urafise message zibiri kandi naziguhaye kera, ariko waranse kuzitanga. Raba bigiye gufira ku musozi utarabikurayo. Ndasenga nti Mana, ndasabye mbabarire. Rero uyu munsi nje nkaho nje kwisaba, nsaba imbabazi ko natevye, ariko kandi nje kubabwira ico Umwami Imana yambariye.
muri ibyo byose ndababwiye murabyumva ko umukristo nkanje ntaco nokora, umupasiteri mutonya ntaco yokora, kuko urumva yisanze tuvuge aho hantu hari ni nkaho yabyisanzemwo siwe yavuze ati reka ngende muri eglise prive, oya, ahubwo yisanze kubera yuko bayiprivatije baba oblige guhinduka nabo, kuko ntiwoshishikara kuba widegembya mu gihe ahantu atari mu widegembya, ntiwoshishikara gukora uko uvyumva mu gihe vyahindutse atari uko bimeze. Ndi imbere y'Imana isumba byose, ntihagire uwumbara ngo hari umuntu n'umwe yambariye ijambo, oya, uko ndiko ndabikubwira nshuti yanje mwene data, wumve nkaho ari ubutumwa ndakuzaniye kuko Imana yabimbariye. Sinari kubivuga, urumva ko nari narabihoze kuko nabona umenga si ibyo kuvuga, ariko uyu munsi nje kuvuga ijambo rivuga ngo nshuti yanje mwene data murongozi w'ishengero, Imana yaguhamagaye niyo kwizigirwa, nizo gushoboza, nizo gutabara. Kimwe gusa, wemere icaha cawe, wemere icaha cawe, wihane, hanyuma utabare n'abo bandi, kuko benshi baba kwegeye mu vyago utabizi, batabizi, bisanze bari ahantu baheruka bakorera Imana, baheruka bahamagawe n'Imana, mugabo baza gusanga bari muri ekole prive, atabyo baronde, atari byo bari bategekanije gukora. Ariko uyu munsi byose byarahindutse. Rero murongozi, umviriza uca umwami yambariye ngo ndakubarire. Amajambo Imana yampaye ngo ndaguhe n'aya majambo dusoma mu gitabo c'Ingoma, Ingoma ya kabiri 12, Ingoma ya kabiri igice c'12, turahera hariya ku murongo wa 6, turasoma ngo maze abo baganwa n'abayuda hamwe n'umwami baca bicisha bugufi, baravuga bati Uhoraho aragororotse, akoze ibikwiye. Ku murongo w'indwi, Uhoraho abonye ko bicishije bugufi, ijambo ry'iwe rica riza kuri Shemaya riti ko bicishije bugufi sinzobarandura. Mana yacu ni nziza, ariko nzobakiza haciye akanya, kandi ishavu ryanje ntirigisukwa kuri Yerusalemu bikozwe na Shishaki. Ku murongo w'8, mugabo azobaganza kugira ngo bamenye itandukaniro ryo kunsaba no gusaba abandi bami bo mw'isi. Bene data, n'iri jambo ngo gusaba Imana no kongera gusaba abandi bami bo mw'isi hari itandukaniro. Niba wizigiye Imana ukongera ukishimira abahambaye, ukongera ukishimira uti bariya na bariya na bariya bari mu ruhande rwanje, wacumiye ku Mana, kandi ibyo Imana ntizoreka kubiguhanira, kubera yuko Imana niyo yaguhamagaye, Imana niyo yakugize umukozi wayo. Ariko uyu munsi aho kwizigira iyo Mana no kuba ariyo wiringiye, uyu munsi ibyizigiro byawe wabihamishije ku bahambaye, wabihamishije ku bakomeye, ngo ntaco ngo bariya turi kumwe, ngo bariya bazomfasha, bariya yo. Umva ingene Imana ivuze ngo izo kubabarira, ngo ariko haciye akanya, ngo ntizoreka kukwereka itandukaniro ry'abantu bagumye ku Mana n'abandi bishimiye abahambaye. Ico kintu ngo Imana igiye kuzokikwereka, kuko hamwe yoreka itabikweretse ntiwonamenya ico Imana yakoze, canke ntiwonamenya nico mu yindi minsi ukwiye kwiyubarako. Ndabivuze nk'uko umwami Imana yabimbwiye muri iri jambo, kandi namwe muravyiboneye, ngo izobatabara. Uwemera icaha cawe, ngo ariko kandi ntizoreka kukwereka akamaro ko kwizigira Imana no kwizigira abahambaye. Tubandanye. Aho murumvise ko vyerekana gukura ivyizigiro ku Mana ugashira ivyizigiro ku bana b'abantu.
ukareka kwishimira Imana yaguhamagaye no kuyumvira, ahubwo ugashira ivyizigiro ku bantu ubona ko bakomeye, ubona ko hari ico bogushoborera. Imana dutabare cyane. Ikindi caha Imana yambwiye ni icaha uyo muntu yakoze bituma yakwegeye ishengero ryose mu kaga. Bituma yakwegeye ishengero ryose mu kaga. Iryo naryo dusanga iryo jambo mu gitabo ca Ezekiyeli. Tugende mu gitabo ca Ezekiyeli igice ca 35 turahasanga hariya ku murongo wa 5. Haleluya, Yesu we ndagushima. Ku murongo wa 5 haravuga ngo ko wamanye urwanko rudahera ugateza inkota Abisirayeli ku munsi baboneye kw'ivyago mu gihe giherahereza ibigabitanyo vyabo, ngo nuko rero ndahiye kubaho kwanje niko Umwami Uhoraho avuze, ndakugereye ibitenga vy'amaraso, kandi amaraso azogukurikirana. Ko utanse kuvisha amaraso, nuko rero amaraso azogukurikirana. Aha ku murongo wa 5 tubonye icaha ciki c'urwanko rudahera. Mukozi w'Imana, nshuti yanje, muvyeyi wanje nkunda, enda subira urabe urwanko rudahera. Umuntu ashobora kugira urwanko rukamara igihe gito, ariko aha ho tubonye ngo urwanko rudahera, urwanko rw'imyaka myinshi. Imana irarubona, Imana irasoma. Wihane, uce bugufi imbere y'Imana, usaba Imana kugirira imbabazi. Dusubire ku murongo w'11, ku murongo w'10 plutôt. Ezekiyeli 35 ku murongo w'10. Ko wagize ngo ayo mahanga uko ari abiri n'ivyo bihugu uko ari bibiri bizoba ivyawe, ngo nimwe muzovyiganzira, nanje Uhoraho ariyo nari. Umve, iri jambo rivuze kugomba kwiganzira ahantu, ukagomba kuhiganzira, ukaharondera ngo haba hawe. Ariko ijambo ryavuze wiki ngo kandi nanje je Uhoraho ariyo ndi. Urumva kugomba gutwara ahantu ngo haba hawe, kandi Uhoraho nawe ari hari. Wumva vyogenda gute? Imana itabare. Ufata kakajambo ngo nanje Uhoraho ngo ariyo nari. Sindabizi ni biki ugomba kwikwegerako, ukagomba ko bibi vyawe ubishire muri privatisation, niko novuga, kandi Uhoraho nawe ari wahaganje. Ukagomba kuhiganzira kandi Uhoraho ari wahaganje. Umva ko Uhoraho avuze ku murongo w'11 ngo nuko rero ndahiye kubaho kwanje niko Umwami Uhoraho avuze, nzogenza nk'uko ishavu ryawe riri hamwe n'ishari werekanye mu kubanka. Imana yacu idutabare, kandi inshuti yanje igutabare. Uko ishavu ryawe riri nuko ishari ryawe werekanye mu kubanka riri, ngo Uhoraho azogenza nk'uko nyene wagenjeje, ngo niko Uhoraho azobigenza. Ngo kandi nzokwimenyekanisha muri bo. Imana nihabwa icubahiro. Imana izokwimenyekanisha mu bantu bayo igihe nzogucira urubanza. Mwene data, mukozi w'Imana, nje kukubwira ngo
imana yantumye muri iri jambo usubire usome urabe. Imana dusenga ni imana de justice, ni imana y'ukuri, ni imana itagira ibiturire, ni imana iraba ivyumviro vy'umuntu, ni imana iraba ivyo umuntu asohora mu majambo, ni imana iraba n'ivyo umuntu abika mu mutima. Ariko muri vyose ngo imana izokwiyerekanira muri abo bantu uri kuranka, muri abo bantu uri kurerekana ko ishavu, muri abo bantu uri kurerekana ko ishari, imana izokwiyerekanira muri bo kandi izobereka ingene imana igiye kuguhora, imana igiye kugusubiriza mu nkoko iby'ishavu ryabo. Dusubire muri uwo murongo ngo nuko rero ndahiye ukubaho kwanje niko umwami uhoraho avuze, nzogenza nk'uko ishavu ryawe riri hamwe n'ishari werekanye mu kubanka, kandi nzokwimenyekanisha muri bo igihe nzogucira urubanza. Iri jambo bivuze ngo iki? Ngo imana igiye kugucira urubanza. Imana igiye kugucira urubanza. Ku murongo wa 12 ngo nuko nzomenya yuko uzomenya yuko jewe uhoraho numvise ibitutsi vyawe vyose, ibitutsi vyawe vyose watutse imisozi ya Isirayeli uti hahindutse agahinga turahahawe ngo tuhajye. 13 kandi mwanyihayagijeko n'akanwa kanyu, mumvuga ko amajambo yanyu, navyo nyene naravyumvise. Nje kuvuga ngo data wa twese yaravyumvise. Vya bindi vyose mwirirwa muravuga mwihayagiza ko umwami Imana mbariye ngo yaravyumvise. Kandi nje kugushikiriza aya majambo nk'uko umwami yabimbariye ngo ndakubwire ngo na vya bitutsi vyose mutukanira mu mpisho ngo uhoraho yaravyumvise. N'aya majambo mwene data mukozi w'Imana, ico nifuza nuko umwami Imana yo kugirira neza ukihana ugasubira neza ku murongo ukaba umukozi w'Imana, kandi ukabohora nabo bakozi bandi mukorana kugira ngo nabo baba abakozi b'Imana. Kuko gushika uyu munsi babonetse ari nk'abanyeshuri bambaye uniforme z'abaprive, kandi batagikora ibyo shebuja wo mwijuru abasaba, ariko basigaye bakora ibyo sebuja wo mwisi yabaguze asaba. Umve iyi mburi ije kukubwira ngo pfa kwemera icaha cawe. Niba ibi bintu uhoraho Imana yo mwijuru yakubariye uvyemeye ukavyemera, pfa kwemera icaha cawe wihane, Imana ikugirire neza. Kandi kuvyemera bituma umwami Imana guharira, nibi vyaga akabiguharirako. Wihane ubwo rwanko rudahera, wihane iyo shari niyo nzigo ufitiye abo bantu, wihane usubize ishengero inyeneryo data wa twese, aba ariyo wizigira, aba ariyo ucira bugufi. Ivyo bindi vyose ubishire hirya, usubire umukozi mwiza w'Imana. Uzoba ubohoye nabo bakozi mukorana nabo baca bacika abakozi b'Imana. Imana data wa twese ibafashe. Bwari ubutumwa Imana yampaye ngo ndabashikirize, kandi ndashimye Imana ko ndabashikirije. Imana data ibahezagire. Nta byinshi novuga kuri ibi, ndabizi mpemu yera ariko arabisobanura mu mutima wawe. Sinashimye kuvuga ngo ni pasiteri naka cyangwa ni shengero riri naka Imana yantumye ko, ndabizi neza ntabikekeranyako yuko wewe wamaze kwimenya. Ndabizi neza ko bari abantu wanka ubatuka uvuga ibintu byose, urabizi neza. Ndabizi neza wewe wahora uri umukozi w'Imana ariko uyu munsi ukaba wishimiye abahambaye. Ndabizi neza ko wamaze kwimenya. Icyo nagomba rero umwami yantumye ngo hindukira, muhindukirire akomeze kubana nawe nk'uko yari yaraguhamagaye ngo umukorere, nk'uko yari yarahamagaye n'abakozi bandi ngo bamukorere. Ureke bakorera Imana,
bareke gucika abakozi b'abantu ariko bahindukire bakorera Imana. Ureke iryo shengero risubire kurya ibyo kurya bisosa, ibyo kurya birunze umunyu, birunze amavuta ya mpwemu yera, ariko atari bishanga. Bagenda baza mu ngoro y'Imana bakumviriza ngo ni ijambo, kumbe bariko barumviriza ibishanga, baza kuruhuka bashitse hanze y'isengero. Umve ndababwire, mu maso y'abantu biboneka nkaho umenga nta cahindutse, ariko data yambariye ngo ndakuzaniye amajambo. Imana yo mwijuru ibafashe kandi bahezagire. Abasengera ishengero mukomeze, Yesu Kristo araje. Mana yera ndagushimiye kuko ugiriye neza, urakoze kubw'ubu butumwa, urakoze kubwa mpwemu yera aza gushishikara gusobanura no gusesangura amajambo no kwigisha uyu muntu afise umutima wo guhindukira. Mana ndabizi kutohana utahanuye, ariko uhanuye akanka ni igihano cawe kiza. Ndakwinginze ubehe guca bugufi no kukwegera no kugusaba imbabazi, maze urabagirira imbabazi. Urakoze kuvyumvise kandi kubikora Yesu. Ndagushimiye kubyakiriye mu izina ryawe ryera Kristo. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni za zindi ni +46 768 0065 46. Kandi iyi shene turiko turavugira ko ni shene Habonayo. Uhoraho Imana abaho umugisha mwese. Amen.